umutima witegure kwakira. Wewe warungitswe gukiza abigaye, Mukama tugirire ikigongwe. Wewe waje gukebura abacumuzi, Kristu tugirire ikigongwe. Data ngo tubere mu ngoro, Mukama tugirire ikigongwe. Imana rugira byose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekura ibicumuro byacu duhe ubuzima budahera. Amen. Dusabe. Mana nyene ubuntu n'imbabazi turakuzambye. Ivyiza bikomoka ku mabanga ya Pasika nibigume bitugirira akamaro iminsi yose na hose. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wawe ariwe Mukama wacu, we Mana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Amen. Ibyo dusoma mu gitabo cy'Ibikorwa by'Abatumwa. Ubwato twarimo buduhanura Troasi muri Somati. Bukeye budushikana Neapolis, bwongera budukura hano gushika no mu gisagara ca Filipo, arico gihambaye mu bindi byose. Turahamara iminsi itari mike. Ku munsi w'isabato turarenga irembo ry'ibisagara tuja ku nkombe z'uruzi aho bahora basengera. Turicara turaganira n'abakenyezi bari bakoraniyeho. Umukenyezi umwe muri bo yitwa Lidiya yadandaza irangi ritukura kandi yakunda Imana, arahimbagwa no kumva Pawulo avuga ijambo ry'Imana. Amaze kubatizwa nawe n'abiwe aradusaba ati, ko mwamaze kubona ko nemeye Mukama, nimuze muragumye wanje. Arabidutsindagirako. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana ni irahimbagwa n'abantu bayo. Nimubyinire Umukama akajino gashasha, nimumubyinire mu kagari k'abamwemera. Abana b'Isirayeli nibigine Imana yabaremye, nayo abana ba Siyoni bahimbagwe n'umwami wabo. Imana irahimbagwa n'abantu bayo. Nimumushemeze mu muhamirizo, mumukeze mu mirisho w'ingoma no mu njya w'inanga. Nkako Umukama arakunda abantu biwe, atonesha abifata goro akabarokora. Imana irahimbagwa n'abantu bayo. Abantu biwe nibigina iteka, nibatambane ubwese batarike, ishimagizwa ry'Imana ribuzura akanwa, kugira ngo abakozi bayo bose banezerwe. Imana irahimbagwa n'abantu bayo. Bari babambye ku musaraba. Haleluya.
uko yanditswe na Yohani. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, aho wa mutabazi nzorungikira kwa data azozira, umutima w'ukuri yamuka kuri data azoshingira intahe, namwebwe nyene muzoyinshingira, kuko twamanye kuva ngitangura. Ivyo rero ndabibabwiye ngo ntimuzotirimuke. Bazobaca babakure mu masinagoga, mbere haza kuza igihe uzowica wese azogira ngo akorera Imana. Ivyo rero bazobibagirira kuko batazi data, na jewe nyene ntibamenye. Ariko ndabibabariye ngo ca gihe nicashika muze mwibuke ko nari nabibabwiye. Dutere impundu iriyazwe n'Umukama. Ejo ku munsi w'Imana ari wo munsi wa mbere w'indwi, twarumviseho Yesu yavuze ati, wa mutabazi niyaza muti azobigisha ukuri kose. Hanyuma bibutse n'ivyo nababwiye byose. Hanyuma arababwira ati, kandi ndabahaye amahoro yanje, ndabasigaranye amahoro yanje. Ati ntimusinge n'umutima. Hama ati ibyo ndabibabwiye rero ngo bitaraba kugira ngo n'ivyaba mwemere. N'ivyaba mwemere, kandi iryo jambo n'ubu riragarutse. Ngo ndabibabwiye bitaraba kugira ngo n'ivyaba ngo mwemere. Ivyo rero ndabibabwiye ngo ntimuzotirimuke. Bazobaca babakure mu masinagoga, mbere haza kuza n'igihe aho uzobica wese azogira ngo ariko ahereze nk'uko Imana. Ati ndabibabwiye bitaraba kugira ngo n'ivyaba. Ndabibabwiye bitaraba. Ivyo rero ndabibabwiye bitaraba kugira ntimuze gutirimuke. Kugira ntimuze gutirimuke. Maze rero aha Yesu avuga ati, aho wa mutabazi kuko bazoba bakeneye gutabarwa. Mu gikorwa barimo bazoba bakeneye gutabarwa, umutima w'ukuri abereka ko batihenze, kuko bashobora kwibaza ko bihenze, kuko na Yesu bibaza ngo yari yihenze. Na Sawuli burya yibaza ko Yesu atari umuntu w'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryavuga ngo iki? Ryavuga mu gitabo yibutsa amategeko, havuga ngo wabambwe ku giti yarapfumwe n'ikivumwe arakavumwa. Ni ukuvuga rero bafata yuko yari umwangushi, ntiyari we, yaje gusa yita umwana w'Imana, yego naho ibimenyetso abikora muga ntiyari we, kuko iyo aba ari w'Imana ntiyari kwemera yuko apfa, ntiyari kwemera ko apfa kuri aho. Ariko rero umutima mweranda yerekanye yuko ukuri n'ukuwe nuko yazutse. Muga ikibazo aho kiri ni hehe? Ikibazo aho kiri nuko Imana itamuhaye kwiyereka isi yose. Imana ntiyamuhaye kwiyereka amaze kuzuka. Imana yaramuzuye mu bapfuye, ntiyamuhaye kwiyereka isi yose. Naho bavuga ngo muri ka karirimbo ko kwinjira mbere bavuga ngo iki, ngo bamenja ngo bagere gute, ngo bari ka karirimbo mariko narimba ko kwinjira naracitinza bamenja nk'akabarundi nyene, n'akabarundi nyene koko naho gahuriye no Kristo. Ni ukuvuga yuko ntiyamuhaye kwiyereka isi, yamuhaye kwiyereka Imana yari yaratoye ngo bazobibyabona byizuka ryiwe. Maze rero n'ubu ni ukuvuga hariho, kubera atiyeretse isi Imana yivuga ngo ari hehe, ariko ni ukuvuga ko umutima niwe ngo amara amazi isi kubw'iki, kubw'igicumuro. Kuko bamubambye, bamwe bavuga babonye igicumuro cyawe, ati wawe mwabamba, Imana yamugize Kristo n'Umukama. Maze kandi ngo akamaramaza k'ubutungane, kuko niwe yerekanye ko ari intungane. Atakayimaramaza kuko urubanza, kuko ubutgabiye isi yamaze gucibwa urubanza. Rero umutima niwe w'ukuri, niwe abereka ko ari ukuri. Maze ati azoheza agira gute? Umutima ni uwo kugira ngo agire gute? Abicabona. Ngaha bavuga ngo washinga intahe n'ubwo abicabona. Ati namwebwe muzobibyabona. Ni ukuvuga rero icyo duhamagariwe n'iki? Dufatanyijwe n'umutima mweranda no kumenyesha isi yuko Kristo ari muzima.
no kumenyesha ko Kristo ari muzima. Ejo twaravyumvise aho avuga ngo uwunkunda ntahemukira ijambo ryanje, ngo zokundwa na data, ngo kandi tuzoheza tuze tumugire ingoro yacu. No kuvuga yuko ntiyereka isi. Rero cyo duhamagariwe n'iki twebwe, no kuvuga ko twaba tumukunda gaheza kaza tukabingoro, nuko tushamagariwe kubi byabona. Turi byabona by'ibyo bintu ko Kristo ni muzima. Tuti Kristo ni muzima. Nuko kuvuga ari cyo duhamagariwe gukora mu buzima tubayemo aho uri. Nuko kuvuga ati Kristo ari hehe? Uwo Kristo ubwawe ni muzima ari hehe? Nuko kuvuga ubuzima bubayemo nibwo bwerekana yuko ari muzima. Ati mukabore icyo mbaye ndabamenyesha coco. Ibyo rero yababwiye ngo ndimuze mutirimuke. So kuvuga yuko naho Kristo ari muzima ari muri wewe, ingorane zose zitagushikira. Kuko benshi barishwe, turabyumvise, ni babandi twumva duhimbaza aho bamarayika barishwe, bakemera gupfa aho bavuga ati aho duhemukira ukuri. Kristo ni muzima, twebwe ntushobora kubideha, ni muzima yaratwiyeretse amaze kuzuka. Rero ibyo rero ngiye bitaraba, kumva yuko Mukama babwira ngo ntimuzotirimuke, ntimuzohave mutsitara, mwibaze ati kuko twakurikiye nyaringa. Kuko ibyo byose hari abantu bibaza ngo bakurikira Yesu Kristo, wemera Yesu Kristo bashikirwa n'ingorane ziragushikira nyene. Mukabi ijambo aho riri rya Yeremiya n'ibyo rivuga ngo hahiri uwizera Imana, ngo kuko asa n'igiti giteye iruhande y'uruzi. No muri icyo gihe, muri ibyo bitoroshe, havamo intara. No kuvuga n'ibyo rero batubwira bati kuko gitanga ivyamwa. No muri ibyo kuracamwo, kuko na hamwe bavuga mu Kirundi ngo ubwo waragoka, ariko guheza kugoka ibigori bikera. Ariko iyo ukomeye ku Mukama byatubwira ati unutahinduka mu ijambo ryawe, ni ukuvuga iyi ntahi izoboneka. Intahi hazovamo intahi kandi izofasha benshi. Ati rero ndabibabwiye bitarashika kugira ntimuzotirimuke. Ati mbere no kubica bazobasenda mu masinagoga babirukane, mbere haza kuza n'igihe aho uzobisha wese azobira ngo ariko akorera Imana. Ivyo rero bazobibagirira kuko batazi data na je ntibamenye. Ariko ndabibabariye ngo cyagihe n'icyashika, muze mwibuke ko nari nabibabwiye. Muze mwibuke ko nari nabibabwiye ibyo twumvise ejo, ngo mutima azobibutsa byose. Kandi mwibutse ko yari yabivuze, ni ukuvuga muzomu muhagaze mu kwemera kwanyu. Ati ibi ni bimwe byari byavuzwe. Ni mu gisomo cya mbere rero twumvise rero uyu hari ikintu kidasanzwe muri iki kigabane cya 15, aho bavuga ngo twebwe ngo twahama ngo tuja he kare ntitwari tuyimenyereye mvu. None kwiga iki gitabo cyanditswe na Luka nawe yabanze kwinjira muri bwa butumwa no kuvuga ngo hama ngo tuja hana nawe ari muri iki gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza. Ari muri iki gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza, ariko twumvise cy'uko gushimira na Yesu Kristo ko ari muzima, kwemeza isi ko ari muzima, ubuzima tubayeho yamahoro yatubwira niyo yemeza yuko Yesu Kristo ari muzima. Uvukanye ahantu uri rero, aho ubaye, aho ukorera, reka aho uri, ni ukuvuga icyo wamagariwe n'iki, ni uko na mutima mwerana kuko ashimira na Yesu Kristo muzima, ni uko nawe koko bamenya Yesu muzima barabye ingene ubayeho. Tugire Kristo. You are
ishikanwa ryanje ari ryo ryanyu rishimwe n'Imana Data rugira vyose. Mukama turakuzambye niwakire izi mperezwa ekleziya yawe dutuye iri mu kanyamuneza. Ako kanyamuneza igakesha wewe. Tabaranya rero kaze gahinduka akanyamuneza kadashira. Tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Horane umukama. Kirurutse umutima. Nidushimire umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokunina hazamukamo ibihe byose tukarushizaho kukuyaga muri iyi minsi aho Kristo Pasika yacu yitanga. Muri we niho abana b'umuco bahamagariwe ubuzima budahera. Ibirimba by'ubwami bw'ijuru navyo cyugururirwa bamwemera. Nkako urupfu rwiwe rwadukijije urw'iwacu, izuka ryiwe naryo risubiza ubuzima abantu bose. Nico gituma isi yose yuzuye urweze rwa Pasika. Abantu bose bava bakagera bakagutera impundu. Inteko z'abamarayika bo mu ijuru nabo nyene batera ururimbo rwo kukuninahaza kandi bakama bavuga bati mutagatifu 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 Mukama Mana y'ingabo, ijuru n'isi bisazwe n'umunahazwa bwawe. Habwa impundu mw'ijuru, arakaninahaza uje kubw'umukama, nahabwa impundu mw'ijuru. Mana nzima ni wewe bweranda nyabwo, ni wewe bweranda bwose bukomokaho. Nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda atagatifuza irishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo Umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara kuko avyishakiye, yafashe umukate aragukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura asubira kugira kwa kundi, afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakizi b'icumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Bana b'Imana, ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Ego cyane Mukama, turemeze gupfa kwawe kandi turashemeze izuka ryawe gushika uzogarukira. Niho rero Mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko waduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuka. Turatakambye dushimitse ngo mutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama ekleziya yawe ahiri ku isi yose yuzuzemo urukundo. Ibuka umupapa wacu Francisco, n'umwepiskopi wacu mukuru Gervase, nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Kandi wakire Mukama igisabisho cy'uyu mukristo asabira Mariaton igiye gutangura. Ibuka kandi Mukama kandi ibuka Stanislas Ndayishimiye, Joseph Guri, Michel Guri, Patrick Guri, Sotere Nsambirubusa, Bernardo Banyezako, Joseph Ngabonziza, Colombe Nsambirubusa, Dorothea Akimana, Menedor Nsambirubusa, Rosa Kamaraba, Makire ntawe basa,
Lazaro Kichinuka, Ange Nagahoraho, François Sengiyumva, Emmanuel Ntamagiro, Madalena Niko Bimeze, Claire Habonimana, Carolina Niyomukiza, Michela Sabimana, Candide Luwimana, Petronia Basabose, Paterne Ndabaniwe, Marceline Niyo Kindi, Jean Barandagiye, Didasienne Niyongere, Regina Niwebasa, Suzana Ntirandekura, Libera Niyo Ndagara, Canesius Sambira, Theophile Gashirahamwe, Richard Gashirahamwe, Pascal Gashirahamwe, Martin Higuhisha na Remegio Banzira wahamagaye ko bari baremeye kubatizwa bakishanya batyo n'umwana wawe yadupfiriye batabari basangire n'izuka. Ibuka kandi na bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera isi bakiri wawe bame muco bunira haswa bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tugirira ikigongo tuze dusangire nawe ubuzima budahera. Twame tukunina haza turi kumwe na Maria muhimbazwa nyina w'Imana hamwe na Yosefu mwerana umukozi wiwe hamwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi sara batoni bawe. Tubigusabishije Yezu Kristu mukama wacu. Amen. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene nuterwa iteka ry'ugusengwa Mana Data mushobora byose hamwe na mutima mweranda wongera uninahazwe mu myaka yose. Amen. Dusabe nkuko twavyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza muze twubakwe gusenga tuvuga tuti dawe batwese uri mu ijuru kandi bwawe bukwiye hose ibyo ushaka nibigirwe ku isi no mu ijuru uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi uturekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubirekurira abatugiriye nabi ntudutererane twikosha nabi yamara dukiza akabi. Mukama turakuzanye n'udukiza akabi kose udutabaza amahoro muri iyi minsi turimwo maze utugirire impuhwe waba udukingira igicumuro twabe mu itekane ritagira inkomanzi turindiriye ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo yo wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranya amahoro ndabaye amahoro yanje nturabe ibicumuro byacu raba nyabona kwemera kwa Eklezia yawe witabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Amen. Horana amahoro y'umukama. Barahiriwe abatumire b'Imana nguyu mwagazi w'Imana nguyu ukura ibicumuro by'abantu. Mukama nibimbiye rwose umutima wanje fakumvisha umutima wanje shukira.
Amor a Cristo. 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 dukenguruke turakuzangiye mukama nuraba n'ubuntu igihugu cawe maze abo washimye kugira abashasha kubera ya mabanga y'amaho ubashikirizwe kuba kuzukana umubiri uninahaye tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu. Mukama Yesu warakoze kuduharikira Mariya watubere umuvyeyi unabwira Yohani wa mwigisha wakunda nuendeshanya kubwira umwe muri twe kwisi
ube nyoko wawe, nanjye nk'umwigishwa n'umukunzi wawe, n'amwakiriye iwanje, mu banje no mu byanje byose. Muvyeyi wacu ukaba n'umugabekazi wa radiyo Mariya, turagushimiye nawe kutwakira nk'abana bawe. Nutube umuvyeyi kumwamurera Yesu i Nazareti, uturereshe ivyo wareresheje Yesu, utugira abigishwa bahimbara koko umutima wiwe. Warakoze mawe kuturosa radiyo Mariya, iduherekeza ikatuba hafi mu bihe vy'umunezero, eka no mu bihe vy'umubabaro. Bikira Mariya mawe, ngiki gihe ciza ca Mariyato, igihe kibereye co guhimbaza muri radiyo Mariya ivyiza Imana yaranguye mu buzima bwawe no mu buzima bw'abumviriza radiyo Mariya. Twifuza mu kwemera kwihuta kumwe nawe muri no Mariyato, ngo dushire bose ireme ryo kutigera duteka ubwoba n'akazoza, ahubwo tumenye kudategura neza mu Mukama, dufashijwe n'inkuru nziza turonswa n'isamirizi yawe radiyo Mariya Burundi. Kabura Mukama, wongere ukomeze mu bakristu bose, na cane cane abagitekereza urukundo ruzima rw'iyo talenta waduhaye mu muryango w'abakristu, maze urwo rukundo ruserukire mu kwitanga mu gisabisho, mu bikorwa no mu ntererano yose ivuye ku mutima mwiza. Duhe twese umutima wo kwitanga no gutanga mu vyacu, ubwami bwawe buze busimbatari iwacu. Hezagira Mukama abumviriza isamirizi yawe, ronsa umwe muri twebwe inema yo guhinduka no kuba mushasha mu gihe yumviriza isamirizi y'umuvyeyi wawe. Nkunda mwihezagiro abo bose bazokwitangira igikorwa ca Mariyato y'uno mwaka. Ishiganwa no kwitanga kwabo birazobabera kumwe n'imiryango yabo isoko ry'imigisha myinshi y'ubukiriro bwawe. Amen. Mugabekazi uca kuri radiyo Mariya, dusabire. Yosefu mweranda, dusabire. Tereza w'umwana Yesu mweranda, dusabire. Papa Yohani Pawulo wa kabiri mweranda, dusabire. Hariyo amatangazo abiri. Imisa zo guhera ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu aha mu gasengero ka radiyo Mariya Burundi zizotangura ku munsi wa kabiri uza igenekerezo rya 31 Rusama. Azoba ari ku munsi mukuru waho twibuka Bikira Mariya agenda kuramutsa Elizabeti. Zoza ziratangura ku gihe cy'isaha 6:30 kandi zizoza ziraca ku nsamirizi beno kuri Facebook ikibiriraho. Murahawe ikaze. Irya kabiri ku munsi wa kane w'inondwi azoba ari ku munsi mukuru wa Ascension, ukuvuga yurira mu ijuru rya Yesu. N'umunsi mukuru utegerezwa duhimbaza nk'umunsi w'Imana. Nta misa rero izoba hano mu gasengero ka radiyo Mariya Burundi nk'uko mwari mubimenyereye. Tuzosengera ku maparuwasi yacu. Tubaye turabifuriza umunsi mukuru mwiza wa Ascension. Umwibutsa gutuma wa radiyo Mariya Burundi, Padiri Desire Bireha. Nimuhorana umukama, Imana rugira vyose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Cenguruke turashikanye,